twaravye si l'innovation qui a été qui concourt à une nouvelle solution par rapport à un problème donné. Kirundi singe novuga si ari ikintu gishasha kije par rapport ibibazo dusanzwe duhari ari ukuntu gukora gushasha. Critère ya kabiri twaravye ni kuraba ati est-ce que l'innovation ije ihindura une solution existence ije yaméliora ou pas. Donc sinzi ngeno gisigura mu Kirundi ngira mwabitahuye. Icya gatatu twaravye tuvuga ati umuntu innovateur tuko twaraba ageze hehe stade ageze ko kuri innovation ni yahe hama innovation maze gukora igira impact dans le sens kuriwe mais aussi dans son entourage mais aussi par rapport à son public cible kacha turaba tuvuga ati potentiel yiyo innovation ni yahe. Critère ya kandi twakoreye ko ni rentabilité du projet tukaturaba na sustainability ya tukarabati iyi projet est-ce que dans les 3 4 5 ans est-ce qu'il a fait sa avenir ama obstacle ashobora guhura nayo turavye état de connaissance d'office ama recherche tugira kuri Google est-ce que il a fait ses avenir et est-ce qu'il a ashobora guhura n'ama obstacle ya. Donc nivyo bine twakoreye ko bwatshobora kuvuga ati izi projet ziri plus innovant par rapport aux autres projets zabaye présents. Abashoboye gutogwa muri 11 nkuko mwavyumvise bose bafise ama projet meza cyane ariko twateza gutora kubera nico gikorwa badushinze. Ngira ntangurire rero kuri mention spéciale ari impande yawo ego abo tuza kuvuga baza kuca begera ngaho imbere tugira gutangure kuri mention spéciale akaba ari umufasoni Gateka Ines ari muri Runyuzi Fashion. Gateka Ines yegegwe ngaho onye aho hariya hirya hajya bakubona karibu hariya yego mukanya bacabaho ubushimwe bwanyu banze mwipange ego mwegere ngaho nuko rero muri batatu bambere reka ntangure guhamagara wa gatatu nawe numushinga ntahe Gateka Saxoperi alias Gasape umuhama shimesh cyane nawe yegegwe hajya ugira kabiri nawe n'umushinga ntahe akaba yitwa Vyumvuhore Eric agira iyororero ry'udukwavu amashimeshi kuri Vyumvuhore Eric. Watsindiye ikibanza cya mbere nawe kuri no munsi muramwiteze watsindiye ikibanza cya mbere yitwa Bucumi Zablon akaba yigisha muri Université y'u Burundi akaba akora impunzu za kijambere. Turaza gusaba utwara ikigo Payeje aze kwakira agashimwe kiwe kubera ntiyashoboye kuba ngaha muri ana masaha. Reka nsubize ijambo wari duhaye murakoze cyane. Nagomba kubamenyesha yuko nyiri icubahiro mukuru w'igihugu amaze kubona uburemere n'uburyohe bw'imigambi yo no gwaruka yavuze ati bose umwe wese aza gutahana muri abo 11 bose baza gutahana miliyoni 2. reka nsubire twibutse yuko mention spéciale
ari Gateka Ines akaba yaronse miliyoni zibiri hama Gateka Ines mention spéciale ubunye ni Zablon ariko aronka agashimwe kiwe amashimeshi kuri bucumi Zablon amashimeshi kuri bucumi Zablon aronse agashimwe ka mbere akaba akora ishati za kijambere miliyoni yashitse ni hano ego wa kabiri Vyumvore Eric yorora udukwavu amashimeshi kuri Vyumvore Eric aronse imiliyoni 3 z'agashimwe ku mugambi wiwe wo korora inkwavu mu buryo bwa kijambere no kuziha abo babana. Wa gatatu ni Gateka Saxperi alias Gasape amashimeshi kuri Gateka Saxperi afise iradiyo afise Facebook afise biramusesekanya ni vyinshi. Wa kane ni Madame Gateka Ines afise ishami yitwa Runyuzi Fashion amashi kuri Gateka Ines amashimeshi bagira agafoto bari kumwe ari bane bose mugira agafoto mwese muri kumwe abaronse udushimwe na nyene cubahiro umukuru w'igihugu wacu c'Uburundi. Nibutse abariko bararonka ubushimwe hariho Iradukunda Greta Katia hariho ari muri technology nawe nyene akora amamoto electric. Yves Sihari abakora amaroba akabaronse agashimwe mu minwe ya coordinateur wa paeje abo bose bahejeje kuronka ubushimwe nabo boca bifotoza bari